duiwe nawe nuwanje aranzi nanje ndamuzi kubimenya nibwo buzima fisama horadashira. Uwo twidondora Nitwa Apollinaire Habonimana, ndi umuririmbyi, ndubatse, mfise je n'umudamu wanje dufitanye abana 4, turashima Imana, turakorera Imana, ndi umwungere w'ishengero Shemeza Worship Temple. Apollinaire yakuriye hehe? Apollinaire yavukiye ku musozi Kavumu, niho narerewe, niho imuhira, niho nataye uruzogi, hanyuma inkurira ahantu hatandukanye. Uwo kwita imfura muri gospel yobabesha wavyisanzemwo gute? Uwo nyita imfura muri gospel bivana n'insobanuro duha iryo jambo gospel, kubera ko gospel bisobanura ubutumwa bwiza. Imfura rero mu butumwa bwiza jewe sinabanyitangiye imbere ni Kristo, ariko ndafise aho nasanze ubutumwa bwiza canke indirimbo z'Imana nkuko benshi bavyita, ndafise aho nazisanze. Imbere yanje hari ababikoze mu buryo bwabo, hanyuma jewe nitavye umuhamagaro, nsanga aho bigeze n'ingene bisa, nja muri urwo rugendo, ninjira iyo train, hanyuma Imana inkoresha icyo yashatse kunkoresha kuva igihe nahagurutse gushika uyu munsi. Nicyo gituma bamwe bashobora kunyita imfura muri gospel. Mbega iby'umuziki vyoba ari iby'umuryango? Amatwi adusumira ngo na Nick Dave mwariganye iby'umuziki. Nick Dave namwigiye ko ibitari bike, kubera ko ni umwe mu bantu Imana yashize ku nzira yanje, yakabuye ingabire y'umuziki yari isanzwe indimwo, menya mbona iyindi approche y'umuziki n'uburyo bwo kuririmba, aranyigisha, kuko mu ndirimbo zimwe yandika yaranyigishije, yarazinyigisha, hanyuma nkaba muri timu yiwe. Igihe twamaranye by'ukuri ndagishimira Imana kandi ndakimushimira kuko cakarihije ingabire yanjye. Igikundiro ufise ku bantu wibaza ko biva kuki? Igikundiro mfise ku bantu navyo nari murakoze kubimenyesha. Nibaza ko kiva ku Mana, kuko Imana niyo ituma umuntu agira igikundiro ku bantu, kuko igikundiro si ikintu umuntu afabrika. Nibaza ko mu Gifaransa ari faveur, nimba ntihenze. Umugwi Shemeza Music vyagenze gute ngo mutorane? Shemeza Music yavutse mu ciyumviro c'ingabire zari zimaze kuja ahabona, kuja ku mugaragaro, hanyuma tuja hamwe n'abantu bari banyegereye, bakwaya bizera ico bamaze kubona Imana yanshizemwo, hanyuma havuka icyo ciyumviro cyo kugira umugwi uhurira kuri uko kuririmba n'ivugabutumwa, dukoresheje iyo uti. None ni kubera iki mu mugwi wose hamenyekanye Apollinaire wenyene? Burya igikorwa cyose kigira umuvisionnaire, umuntu atwaye iyerekwa canke imbono. Ni ukuvuga ngo nije nari narongoye Shemeza kuva ikivuka gushika uyu munsi. Album yanyu ya mbere yarakunzwe cyane gose, mubiravye mwibaza ko byavuye kuki? Yari inkoro nshasha ije, approche nshasha y'umuziki mu muryango w'abakunda indirimbo za gospel. Ikindi simplicité yayo yajemwo ukoroha, indirimbo ziririmbika ku buryo na nyogokuru
canke sogokuru, abantu batari abahinga mu by'umuziki boririmba izo ndirimbo. ukiri umusore vyoba vyarashitse ugakubitwa ifoto n'inkumi? Cyane rwose, kandi ibyo byama byabaye. Nkiri umusore narakunze, hanyuma ndabenga, hanyuma nanje ndabengwa, ndarya ifoto, ndarimira, hanyuma ubuzima burabandanya, kuko numva ko siryo herezo ry'ubuzima, siryo herezo ry'isi, kuko numva ndi à la recherche y'umuntu Imana yambikiye. Rero atabaye uwo, ni ukuvuga ngo uwundi arahari. ngo ni by'ukuri yuko Apolinere yoba yarigeze kwambara iherena? uzi igituma ntwenze, nubwo murabona ministere yose cyangwa umuhamagaro wose urahura n'intambamyi. Muri parcours yanje rero yo gukorera Imana no gukura, umuntu aravuka agakura, niko umuntu iyo yitavye umuhamagaro aragira ibyo acamwo. Rero harashitse ahantu mu buzima bwa parcours yanje y'umuhamagaro no gukorera Imana haraba ingorane muri eglise imwe muyo nakoreramwo, habaye kutumvikana, ndakinjura. Hanyuma muri izo ntambara rero habamwo kuvuga ko naguye, nambaye amahereni, nashizemo produit. By'ukuri ibyo bintu byose iyo biba byarabaye nabyo ni ibintu biba bifise intumbero yo gushira umuntu hasi, kubera ko muri communauté y'abakizwa biba ari ibintu bitemewe, na cyane cyane ku muhungu. Rero byavuzwe kuri jewe muri sense yo kungwanya, bifatiye ku ntambara z'ishengero zari zibaye icyo gihe. Ariko by'ukuri ibyo bintu ntibyigeze bimba ko gushyiramo produit, kwambara amahereni canke kwiyambiza. Hari ikintu utavuze kijyanye no kwiyambiza. Nari nsanzwe mfise akayobe. Rero hari igihe umuntu yugama izuba cyane, akayobe kagaseruka kurusha iyo ubaye expose ku zuba. Ibyo rero byaravuzwe, ariko nabyo sinabifatiye umwanya, kubera ko byari bijyanye n'intambara. Mwamenyanye gute n'umupfasoni wawe? Maze kujya ipoto, nk'uko twabivuze ubwa mbere, naratekanye. Maze gutekana nongera ndasenga Imana, ndavuga nti jewe ndi tayari vraiment, numva hageze. Rero bimaze kwanka, ndatekana, ndavuga nti ibyo byose Uwimana yambikiye arahari. Icyaje kuntangaza rero nuko nasanze ari umwe mu bo narengana hafi y'iwanje, kuko nari ndamurongoye muri kohari, ariko icyo gihe sinamubona. Maze gutekana rero, Imana inyugurura amaso, ndamubona, ndaba interesse, ndamwegera, mvuga ijambo nyene ry'umusore ageze, basi arakira ijambo ryanje, igisabo canje, munyuma aramenyesha uko bishoboka, kuko bama nari nabisenge kandi narumva ko hageze. Igihe uva muri Eglise Vivante byarababaje abantu atari bake, wabyifashemo gute? Hari ibintu bishika mu buzima usanga ata kindi wobikorera, ni situation yabaye, yari ihagaze canke yari itumwe n'ihinduka ry'ibyari bibaye mu gikorwa muri Eglise Vivante nakoreye kuva mu buto bwanje kandi nezerewe. Hanyuma habaye changement kubera urupfu rwa nyakwigendera Pasteur David Ndaruhutse, ari nawe yari fondateur wa Eglise Vivante na Ministère du Réveil. Amaze gutahuka, habaye ibihuhusi muri Eglise. Ibyo bihuhusi rero byatumye
bamwe tuva muri eglise tubivamwo vraiment tutabishaka kubera ko twabaye oblige kubera ko hari habaye iyo situation. Muri Life Center ho byagenze gute? Muri Life Center naho nahaboneye umugisha, ni igikorwa twatanguye inyuma y'imyaka 14 Imana yambwiye ko mission yanje muri Life Center iheze. Nico rero abantu batatahuye kandi kitari kimenyerewe kuko abantu bamenyereye ko abantu bavana ari uko habaye intambara babanje kugwana, ariko jewe Imana yaranganirije irambwira ko mission yanje igihe cyane cyo kuba muri Life Center kirangiye. Hanyuma turaganira nabo twakorana, madame wanje turabyemeranya, turabisengera, twumva koko ni igihe kigeze. Hanyuma dutangura urugendo rwa transition, ingene bene ivyo bintu bibaye bigenda gute. Kuririmba no kuba umuvugabutumwa ubitunganya gute? Amajambo ndirimba mu ndirimbo nandika ni ijambo ry'Imana, si ibintu by'ivyiyumviro biraho mfata minenerwe bihagaze kuri inspiration gusa y'umu artiste, ariko source y'amajambo ndirimba mu ndirimbo nandika ni ijambo ry'Imana. No kuvuga rero iyo bibaye ngombwa ko ntegura message yo kuvuga ubutumwa butarimo melody y'indirimbo, biguma binyoroheye. Concert ya mbere utazopfa wibagiye? Concert ya mbere twakoze muri Odeon, icyitwa Odeon Palace. Ni concert ya marse ubuzima bwanje, aho ubona abantu bakwitavye, hanyuma ntibakwitavye gusa, nawe urafise icubaha, urabarindiriye, urafise icubaha. Gukorana n'ibindi bihangange muri gospel wibaza ko byoba bifasha iki urwaruka ruko ruraza mu muziki? Gospel canke umuziki ubwawo ni ikintu kinini cyane, ni ikintu kinini cyane. Udashika ahantu ngo uvuge ngo jewe narahejeje, ngo abantu bose nibandabe, nibyo mfise ibyo gutanga. Nico gituma kimwe mu byamfashije nshimira Imana, kandi mbona n'abandi bariko barabikurikiza no gushika ahantu buguti, ibyo ari byo byose ndacakeneye inspiration, ndacakeneye kwigira ku bandi, ndacakeneye gufatanya n'abandi bafise ubundi buhinga, bafise ubundi bumenyi, bariko bakora ibintu bisa n'ibyo nanje ndimwo, me bafise ibindi birungo. Mu bana bawe hari uwo bayatoranya impano nk'iyawe? Mu rubyaro rwanje kera ni ukuvuga ngo hakiri kare. Ubu deja umwana w'imfura yacu ni umubatteur, aramaze no kugira utugigs dutandukanye. Ni umubatteur, ni umupianiste. Hanyuma abandi bamukurikira, abandi bahungu babiri bamukurikira, nabo barakunda ingoma, bakunda no kuririmba, nabo bariga piano. Umukobwa ariwe mutonyi wabo, nawe n'umuririmbyi akunda kuririmba, nawe ariko ariga piano. Gospel y'ino myaka uyibona gute? Namye nifuza, namye mfise susi kandi n'ubu ndayifise yo kubona iyi generation ija kuri vitesse isumba iyo twebwe twahagurutseko. Ikwiye kubandanya ari gospel, ariko kandi ikamenya ko iri muri contexte y'igihugu cy'u Burundi. No kuvuga ngo ururimi rw'ikirundi rukwiye kwitwararikwa muri iyi evolution, muri iri terambere rya gospel. Izindi ndimi ntituba tuzanse, ariko urufatiro n'ibikwiye kwitabwaho ubwa mbere ni ururimi, kubera ko izo ndirimbo ziririmbirwa mu Burundi, zikaririmbirwa abarundi. Abakunzi bawe twitege iki? Abakunzi banje bitege ibintu bishasha pe, ibintu bishasha. Ndazi ko bamwe iyo duhuye bambaza ngo nta bishasha. Nkuko mumaze imisi muvyumva, hari igikorwa kidasanzwe kiriko kirabategurirwa
cyitwa Festival Burundi Himbaza. Icyo gikorwa kizoba kigizwe no gusohora CD nshasha, ibitabo n'amakoncert, akazoba aremeshwa na je ubwanje ndiko ndabatumira n'abantu bavuye hirya no hino mwari mukumbuye, bavuye mu mpinga zine z'isi bazoza kwifatanya natwe kuri uwo munsi udasanzwe. Turabatumiye rero mu buryo bw'umwihariko abari mu ntara z'igihugu, abari hanze y'igihugu, mutegura amatike yanyu kugira ngo muze kwifatanya natwe. Festival Burundi Himbaza irabateguriwe ku bwanyu.